Abrahamu na Isaka na Yakobo turagushimiye by'umugoroba. Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo, tumekushukuru jioni ya leo. Duhaye kwigisha ryawe, kwigisha ryawe ari ubuzima. Jioni ya kujifunza neno lako, maana neno lako ni uzima. Turasenze ngo amaraso yawe dutembemo. Tunaomba damu yako iwe pamoja nasi. Muri umwanya ukiga n'abandi. Wakati huu wa kujifunza na wale ukurikirana ikicigwa mu nyuma, maana tugirire neza uduhezagire wananisobanura twigishe. Wale ambao watafuatilia mafundisho haya, uendelee kutufunza na kututendea mema. Kandi umwuka wawe weraza dusobanura twigishe kandi dukomeze kugira ngo icyo warunishime burishize kuri byawe. In Jesus name. Amen. Roho wa Mungu aendelee kwa pamoja nasi, atufunze na atuimarishe katika jina la Yesu Kristo tumeomba. Amen. Yesu ashimwe cyane. Turabandanya ikigwa cyacu. Bwana Yesu asifiwe. Tutaendelea na masomo yetu. Uyu munsi turagira introduction. Nagerageje kugira introduction ntoya igihe duheruka ku. Leo nitafanya tangulizi kidogo. Muda uliopita nilikuwa nimejitahidi kufanya tangulizi kidogo kuhusu ijambo ry'Imana. Ngira introduction ku bitabo vya les livres historiques. Nikafanya tangulizi kuhusu vitabu vya kale. Ibitabo bivuga amateka ya Israeli, specifically vitabu vinavyozungumzia habari za wana wa Israeli, haswa kuhusu kugeneba hari n'igice gitoyi cy'ingene bavuye mu gihugu cy'Egiputa ngo barashitse mu gihugu cy'isezerano, namna gani walitoka katika nchi ya Misri na wamefika katika nchi ya Hagano. Rero batangiye kubaho ubuzima mu gihugu cy'isezerano. So nubungo ivyo bitabo by'amateka, vitabu hivyo vya historia, vitabu bivuga ku mateka ya Israeli bariko baritegura barinje mu gihugu cy'isezerano n'ingene babayeho mu gihugu cy'isezerano. Ni vitabu vinavyozungumzia wana wa Israeli. Ngo harimo igitabo cha Yoshua, ukaza agakurikira igitabo cha abacamanza, Rusi. Kuna kitabu cha Yoshua, Waamuzi, Rusi. Hagakurikira Samueli wa mbere wa kabiri, abami wa mbere wa kabiri, Samueli wa kwanza, Samueli wa pili, Wafalme wa kwanza na wa pili. Ngoma ya kabiri hagacha haza Ezra, Nehemia na Esteri. Na kuna maliziwa na Ezra na Esteri. Abo bakozi b'Imana ivyo bavuga ku mateka. Watumishi wa Mungu hao wanazungumzia historia cyane cyane ya Israeli. Yesu abicubaye. Haswa ya wana wa Israeli. Bwana asifiwe. Mbere yuko twinjira ku mateka y'ivyo bitabo no kugira ngo tuvyigeko, kabla hatujaingia katika historia za vitabu hivyo na kujifunza, hari nagira fate iminota mikeya cyane yo kugira ngo mvuge ku Sabato. Ningependa nichukue muda kidogo nizungumzie Sabato. Kubera ko hari umunyeshure yambajije ikibazo. Kuna mwanafunzi aliniuliza swali kuhusu Sabato, kubijanye n'Isabato. So rero ndabivuga mu mwanya muto cyane, mu mwanya muto yase ninjira muri detail. Nitazungumzia kwa muda kidogo, sitaingia kwa ndani. Ndasaba ariko umwuka wera kugira ngo abandanye iki. Naomba Roho wa Mungu aendelee kunisaidia asobanurire kubijanye n'Isabato. Isabato Biblia iravuga ivyerekeye Isabato. Aendelee kuwafunza zaidi kuhusu siku ya Sabato. Kuvayo igice cha 20, kitabu cha Kutoka 20 kuva ku murongo wa 8 gushika ku murongo wa 11, mstari wa 8 na mstari wa 11. Aho niho Biblia itanga amategeko cyangwa murongo w'ibijanye n'Isabato. Hapo ndipo Biblia inazungumzia mambo ya Sabato. Kuvayo 20 8 gushika kuri 11. Aravuga ngo wibuke kuziririza umunsi w'Isabato mu minsi 6 uzukore abe azoba ariyo ukoreramo ibikorwa byawe byose, ariko umunsi 7 niwo Sabato yanje jewe uhoraho Imana yawe. Ntukagire igikorwa na kimwe
wewe ubwawe canke umuhungu wawe canke umukobwa wawe canke umugurano wawe canke umuguranokazi wawe canke inka zawe canke winyambukira aba iwawe, kuko iminsi 6 ariyo jewe Uhoraho naremye mu ijuru n'isi n'ikiyaga n'ibiri muri byo byose, nkaruhuka ku munsi ugira indwi. Nico catumye jewe Uhoraho nezagira umunsi w'isabato nkaweza. Amen. Yesu ashimwe cyane. Ahanye Bibiliya itubwira amategeko. Imana irategeka abantu mu kuvayo yuko bategerezwa kubahiriza umunsi w'isabato. Yesu ashimwe cyane. Ikintu cya mbere nashaka gusobanura nk'uko nabivuze, kubera ko turiko twiga ivyigwa byinshi kandi mu ndwiza ndifuza yuko dutangura kwiga icyo bita doctrine of God, ni kuvuga ngo inyigisho ku Mana, kugira ngo tumenye Imana ni iki. So tuzobandanya parallel tugenda twiga ivyo vyigwa byose Bibiliya, doctrine of God, kugira ngo tugende tuvanga mugabo ikintu kimwe, kubera ko ivyigwa murabizi ari ivyigwa byinshi, ntibishoboka ko umuntu agenda kuramo akantu kamwe ngo agenda akigisha cyangwa agasobanura kwako. Narabibasobanuriye ko bidashoboka. So ndabaha imirongo migari canke imirongo ishobora kubafasha, hanyuma ahasigaye umuntu agasubira nawe agafata umwanya wo gusoma ayo maverse kugira ngo umwuka wera abandanya twigisha. So narabasobanuriye yuko uyu munsi ku isi amategeko menshi tugenderaho, ibintu byinshi tugenderaho bitandukanye n'ibya Bibiliya. Ni ukuvuga iki? Ni ukuvuga ngo ingene iminsi uyu munsi harugwa mu isi, kalendriye sinzi ingene bayita mu Kinyarwanda cyangwa mu Kirundi, kalendare tugenderamo uyu munsi zitandukanye n'uko muri Bibiliya byari bimeze. So kalendare tugenderamo uyu munsi nitwe bayita Gregorian, niya Gregori niwe yashoboye kwishira, n'Abaroma bashoboye kwishira. Kurya mubona iminsi kuva kuwa mbere gushika kwa Mungu, ukwezi, indwi, umwaka, tugendera kuri kalendriye ya Gregori. So narabahaye akaruru n'abasobanura yuko bitandukanye n'ingene Bibiliya yaharura ibintu. Niyo mpamvu nabwiye nti uyu munsi ku isi baharuye ko umunsi utangura saa 6 y'ijoro. Saa 6 y'ijoro umunsi ugize iki? Ubutanga minwi, reka twite minwi sibyo, umunota wa mbere urenganye saa 6 y'ijoro bavyitwe ko umunsi ugize iki? Utanguye. Nta nubwo ari umunota na gatiyerse ka mbere. So kuko buyatangura tiyerse agakurikira umunota, agakurikira amasegonde, hanyuma umunota. Gatiyerse rero ka mbere gatanguye umunsi ugize iki? Ubutanga. Mugabo muri Bibiliya siko biri. Muri Bibiliya umunsi watangura ku mugoroba saa 12, kuko nawe basomeye no mu Itanguriro biravuga ngo burira buraca ibaye umunsi wa mbere. Ntabwo bwakeye burira ibaye umunsi wa mbere, burira buraca ibaye umunsi wa mbere. So gushika uyu munsi turiko turaganira, Abayahudi canke muri Isirayeli umunsi wo batangura kuharura saa 12. Mugabo n'Abayahudi n'Abisirayeli kuko nabo bari mu isi, iyi se turimo nayo kabiganzwe n'irya kalendari ya Gregori y'Abaroma, nabo niyo bagenderaho, kuko gahunda zose z'isi, porogaramu zose z'isi zigendera kuri iriya kalendari. Kubuzi mu bintu byose bijyanye n'ubuzima niyo bagendera, mu biharuro by'ubwoko bwose, mu kazi, kugira abantu bahembwe, kugira abantu bafate ingendo, tugendera kuri kalendari yandi ya Gregori, ntitugendera ku ya Bibiliya. So icyo rero ni ikintu tugomba gushyira mu mutwe, ariko kandi narasobanuye ngo nta kibazo na kimwe biteye, kuko nta na kimwe byorona mu myizerere yacu. Yesu ashimwe cyane. Icyo ni cyane. Ikigira kabiri, ku bijyanye n'umunsi w'isabato, birababaje kuko naratangaye, ndabibabwira kuko muri abakozi b'Imana kandi ni ibintu birashika, kuko urabona turi mu isi biragoye, abantu bose ntibafise amahirwe amwe yo kugira ngo bashobore kumenya
ijambo cyangwa kwiga ijambo ry'Imana mu buryo bungana. Je narawe n'abakozi b'Imana benshi cyane rwose ku isi usanga bariko bahari n'abandi bakozi b'Imana yuko ku munsi wa gatandatu atari umunsi w'isabato. Gasanga umukozi w'Imana ariko araharira nta byanzi ko ku wa gatandatu ari umunsi w'isabato. Muga kubera kugira ati kubera ubwoba bwo kuvuga ati ninemera yuko ku munsi wa gatandatu atari umunsi w'isabato n'ubwo muzo niko ndakora ibihabanye ibitandukanye n'ijambo ry'Imana. None ugaca hari bakavuga ati reka ku munsi w'isabato ni kuwa Mungu. Mugabo sibi twisunze Bibiliya ku munsi wa gatandatu tugenderamo uyu munsi no munsi w'isabato niwo munsi wa Mungu muri Bibiliya. Uyu munsi twitwa Mungu muri Bibiliya so munsi wa Mungu no munsi wa mbere w'indwi. Niyo mpamvu no kuri izo karandari hari karandari muzagenda mubona iyo bariko baraharura batanguza dimanche hanyuma lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi nuko batanguza kuwa Mungu kuwa mbere kuwa kabiri kuwa gatatu kuwa kane kuwa gatanu kuwa gatandatu. Kubera iki batanguza kuwa Mungu? Ni kubera ko bazi ko kuwa Mungu ari wari umunsi wa mbere w'indwi, ariko Gregori n'Abaroma baragize iki barabihinduye. Mugabo nabyo ntacyo bivuze, nta kibazo gihari, umwanya mutoya turaza kubitahura. Kandi urumva nicyo kibazo kuko kenshi nashaka no kubasaba muzore turabe nzobabwira ibibazo nk'ibi tuzore tubiganira kumbure ku ruhande gatoyi. Nikora ko narinze ko iki ari ikintu gikomeye cyane, nico gituma nashimye yuko nakivugira ngaha. Mugabo ibi bibazo birizore biri ku ruhande twovyiri nako urumva umuntu biragoye kugira ngo bivuge mu minota ibiri, kandi umaze gutwara iminota 15 nuvuga ngo mu kigwa cy'uwo munsi haba hagiye umwanya utari mutoya. Anyway, mugabo uretse ko byose bifise umumaro mu bwami bw'Imana. So rero no kuvuga iki, no kuvuga ngo kalendari y'uyu munsi tugenderamo ku munsi wa gatandatu no munsi w'isabato muri Bibiliya, ariko muri kalendari tugenderamo y'uyu munsi ku munsi wa gatandatu ku munsi w'isabato bawugize umunsi wa gatandatu. Ndabisubiyemo, umunsi wa gatandatu uyu munsi kuri kalendari tugenderamo y'Abaroma, umunsi wa gatandatu muri kalendari y'Abaroma, umunsi wa Mungu niwo bagize umunsi wa mbere w'indwi niwo bagize umunsi wa Mungu. Umunsi w'isabato ari umunsi wa gatandatu, ari gatereje ku munsi wa karindwi bacawugira umunsi wa kangahe wa gatandatu. Naza ko turiko turavyumva bari abo turi kumwe ngaha. Ni ukuvuga ngo ndasubiyemo kalendari y'uyu munsi hariho kuwa mbere kuwa kabiri kuwa gatatu kuwa kane kuwa gatanu kuwa gatandatu kuwa ku cyumweru, sibyo? Niko kalendari y'uyu munsi imeze. Mugabo iyi kalendari y'uyu munsi urya munsi ku cyumweru dora duhura muri Bibiliya niyo yari umunsi wa mbere w'indwi. So uyu wa gatandatu niwo wari umunsi wa Mungu wo ku cyumweru, umunsi w'isabato. Niyo bakunda kuba ikibazo hagati y'abadivantisite n'ayanimatore. Kuba abadivantisite batera ayanimatore ati mwebwe muri ko mukora ibintu bidahuye n'ijambo ry'Imana, twebwe turi mu ijambo ry'Imana. Niyo mpamvu twe dusenga ku munsi wa kangahe? Ku munsi w'isabato. Mwebwe namwe sinzi ibyo murimo. Aho pastor rero cyangwa n'abakozi b'Imana kubera gutinya bagaca bagaragaza bagaharira kuri uwo munsi, bagaharira kuri iyo tariki rukabura gice, kandi ariko hari ibintu kumbure atana akamaro byari atampamvu byari gutuma bagira iki babiharira. So twabonye rero Imana yuko yarategetse yuko ku munsi w'isabato abantu bateza kugira iki bategerezwa kuruhuka. So mu isezerano rya kera niko byari biri. So ariko rero ni umunsi ufite amategeko akomeye cyane. Ni umunsi atanu yararekuriwe gukora ikintu na kimwe muri rugo uwo ari bwo bwose umuryango w'Abisirayeli. N'intare yarekuriwe kuva hirindwa yagiye. Ni ukuvuga ngo n'umushitsi ari iwawe kuri uwo munsi nta kintu na kimwe yashobora gukora. Iyo rero umuntu atubahirije umunsi w'isabato, byari itegeko ry'Imana ry'uko batora amabuye bakagira iki bakayamutera gushika apfa. Byari itegeko ry'Imana naryo. Aba rero abadive kenshi bakunda nabo gutsindwa
ni ukuwubahiriza. Utawubahirije mugahirika mugafata amabuye mukayamutera agahirika agapfa. Kubera iki mutayadutera noneho? Kugira ngo mubahirize umunsi w'iki w'isabato. Mu yandi majambo niba muri ko murawubahiriza, mubahiriza igice kimwe, ikindi gice mugira iki ntimucyubahirize. Ariko byose nacyo bivuze navyo birafise insobanuro. Na mwibuke ko muri Luka igice cya 24 umurongo wa mbere, muri Matayo igice cya 28 umurongo wa mbere, Yohana igice cya 20:19, sininda kubasoma. Bibiliya twereka yuko Yesu yazutse ku munsi wa mbere w'indwi. Mu yandi majambo Yesu yazutse ku munsi wa kangahe? Ku munsi wa mbere. Yesu ashimwe cyane. Yesu yazutse ku munsi wa mbere muri Bibiliya, ku munsi wa mbere w'indwi. Aho turacyari mu isezerano rya kera. Mugabo Yesu amaze kuzuka habatangwa isezerano rishasha. Yesu ashimwe cyane. Amen. Kubera iki rero uyu munsi twebwe abakijijwe duhura ku munsi wa mbere w'indwi, uwo Abaroma bahinduye bakawugira ku cyumweru? Turi kumwe gushika kuki duhura ku munsi wa mbere w'indwi, uwo Abaroma bahinduye bakawugira ku cyumweru? Ni kubera ko tujya mu byakozwe n'intumwa igice cya 20 umurongo wa 6 mu w'indwi. Mu byakozwe n'intumwa Actes des Apôtres, 20:6-7 haravuga ngo unafite tuvuduka i Filipi turi mu bwato, hanyuma y'iminsi y'imitsima itamiwe rubasanga i Tirowa ku munsi ugira 5, tumara iminsi 7. Ku murongo w'indwi, ku wa mbere w'iminsi 7 dukoranira kumanyagura imitsima. Paulo ayaga nabo agira ngo buce agenda atevya mu majambo ashitsa mu gicugu. Amen. Yasahawe icubahiro. Ibyakozwe n'intumwa igice cya 2 umurongo wa 42 avuga ngo iki? Haravuga ngo bashishikara cyane mu byo intumwa zigisha no kugira ubumwe no kumanyagura imitsima no gusenga. Amen. Igituma ishengero mu mpande zimwe z'isi y'abakijijwe, igituma ku munsi wa mbere w'indwi ari uwo munsi duhura tugasenga tukongera tukamanyagura imitsima, ni kubera ko mu isezerano rya kera Bibiliya itwereka yuko ku munsi w'isabato wari umunsi wo kubahiriza irema ry'Imana n'ubushobozi bw'Imana yaremye ijuru n'isi. Nicyo bita la commémoration de la création. Ni ukuvuga ngo kugira ngo twubahirize Imana, abantu bubaha Imana, bubaha ibikorwa Imana yakoze ku munsi wa Mungu, ku cyumweru muri Bibiliya ariwo bihwana n'umunsi wa 6 w'uyu munsi. Abantu bategerezwa kuruhuka bari kuba biyumvira bongera bamedita ku Mana nyine ubushobozi Elohim yashoboye kurema amajuru n'isi. Kuri uwo munsi bakagira iki? Bakaruhuka, bari ko bashima Imana, bari ko biyumvira kuri iyo Mana, bari ko barakomemora, bari ko hagati warakoze Imana. Aho hari mu isezerano ya kera. Mu isezerano rishasha Yesu azuka ku munsi wa mbere w'indwi, aricyo cyumweru cy'uyu munsi, aricyo duhuriraho twese. Kandi mu byakozwe n'intumwa igice cya 2 umurongo wa 22 hamwe no mu byakozwe n'intumwa igice cya 20 baratwereka yuko ku munsi wa mbere w'indwi nicyo gihe intumwa n'abigishwa bahura
mbere w'indwi bashima urupfu n'izuka ryande n'izuka rya Kristo, kuko urupfu n'izuka rya Kristo nivyo vyatumye dukugwa kw'ibyaha, nivyo vyatumye duhabwa agakiza, nivyo vyatumye twitwa abana b'Imana, ni navyo vyatumye ibyaha tugenda ducamo, intambara tugenda ducamo, amaraso ya Yesu, ubuntu bw'Imana bugenda budukingira uko bukeye uko bwije, gushika umunsi tuzogira iki? Tuzobona Imana. Niyo mpamvu rero n'uyu munsi ishengero mu mpande zimwe z'isi, twebwe duhura ku munsi wa mbere w'indwi dushima urupfu n'izuka rya Kristo, kuko ryadukwiye kw'ibyaha bikaduha ububasha n'ubushobozi bwo gucika abana b'Imana, ngo kandi kugira ngo tuze duhabwe ubugingo butazogira iki? Ubugingo butazoshira. Yesu ashimwe cyane. So niyo mpamvu rero kuri uyu munsi, iki gihe turimo ishengero ry'Imana mu mpande zine z'isi, duhura ku munsi wa mbere w'indwi. Akandi kantu ngira nongere ko gakomeye, ubona yuko Mpwemu Wera amaze kuza kuri Pentekote, hari ibintu byinshi yahishuriye ishengero. Mu isezerano rya kera muravyibuka yuko Yesu bwiwe yatanze itegeko ngo abantu baze babatize mu izina rya Data n'iry'Umwana n'iry'Umwuka Wera. Mugabo muzobona yuko mu isezerano rishasha, ariko mu vyakozwe n'intumwa, yuko ababatijwe bose babatizwa mu izina rya Yesu. Turi kumwe? Yesu ati muzobatize mu izina rya Data n'iry'Umwana n'iry'Umwuka Wera. Ariko mu vyakozwe n'intumwa, intumwa nazo zibatiza abantu mu izina rya nde? Mu izina rya Yesu. Kubera ko Yesu amaze gupfa akazuka, Umwuka Wera akaza kuba mu bantu b'Imana, niwe yashoboye guhishurira ishengero ry'Imana yuko nta butandukane buri hagati ya Data n'Umwana na Mwemu. So kubatiza abantu mu izina rya Data n'iry'Umwana n'iry'Umwuka Wera, no kubatiza abantu mu izina rya Yesu, nta butandukane buhari. So rero mu yandi majambo, twebwe tugendera mu bushobozi bw'Umwuka Wera, ntitukigendera mu mategeko y'idini. Kandi ubwo bushobozi bw'Umwuka Wera tugenderako tubusanga hehe? Tubusanga mu ijambo ry'Imana. Niyo mpamvu navuze ngo uyu munsi mu ishengero mu mpande zimwe z'isi duhura ku munsi wa mbere w'indwi, ntitwabikuye mu kirere, twabikuye muri Bibiliya, kuko mu vyakozwe n'intumwa biritwereka yuko ku munsi wa mbere w'indwi ariho bahura bagasenga bakamanyagura n'imitsima. Yesu ahabwa icyubahiro. Ico ni cyambere, kandi twabona mu vyakozwe n'intumwa ngo babatiza abantu mu izina rya nde? Mu izina rya Yesu. Kuko ico naco ni ikindi kibazo gikunda kuba mu mashengero, ugasanga nk'umuntu aragiye ahantu asanze ariko batiza abantu gusa mu izina rya Yesu, abona kugira ikibazo, bati ibintu n'ibiki, habaye iki? Nta kibazo gihari. Ubabatije mu izina rya Data, iry'Umwana n'iry'Umwuka Wera, ni Bibiliya. Kuko Yesu yavuze ngo muze mubatize mu izina rya Data n'iry'Umwana n'iry'Umwuka Wera. Amen. Hanyuma tujya mu isezerano rishasha, Bibiliya ikatwereka ko intumwa nazo zagiye zibatiza mu izina rya nde? Mu izina rya Yesu. So niyo mpamvu rero iyo tubikoze, cyangwa iyo tugiye ahantu tugasanga byose biriko birakorwa, ntibitubere igitsitaza, kuko tumenya ngo byose ni ijambo rya nde? Ni ijambo ry'Imana ryahumetswe cyangwa ryahishuwe n'Umwuka Wera. Yesu ashimwe cyane. Reka rero ndangirize kuri aya majambo, Abikolosayi igice cya 2. Aya ni amajambo nkunda cyane rwose, amajambo nkunda cyane rwose cyane, n'ejo na hirya y'ejo ashobora kugufasha mu nzira nyinshi zitandukanye. Abikolosayi ba 2 igice cya 16 n'umurongo wa 17. Ejo nohura n'umudive cyangwa n'undi muntu wese afite ikibazo ku byerekeye isabato, uyu ni umurongo uzo guhereza awutahana ugira ugenda ufungure gushika Yesu Kristo agarutse. Haravuga ngo nuko ntihakagire abahinyura ku reka nambara amarori sindiko ndabona neza. Nibagiye kwambara amarori. Haravuga ngo 16 aravuga ngo nuko ntihakagire ubahinyura ku biribwa canke ku binyobwa canke mu by'iminsi mikuru canke mu by'ukwezi kubonetse canke mu by'isabato. Ntihakagire
ubacira urubanza. Yes. Ntihakagire ubacira urubanza, mu Kirundi ntihakagire ubahinyura. Yesu abicubaye. Murakagire ubacira urubanza cyangwa ubahinyura ku kintu kijyanye n'iminsi, amatariki, ibyo kwiririza ibi cyangwa biriya mbere n'umunsi w'iki w'isabato. Biga kivuga ngo iki? Ngo ivyo byari gitutu cy'ibyari biraririye kuzoza, ariko umutumba ubwawo ni uwa Kristo. Amen. Mwumvise rero nibyo ariko nabwira mu isezerano rya kera ibyabaye byose sabwe ni Abikolosayi ba kabiri igice cya 16 na 17. Abikolosayi ba kabiri ngo ibyo byose cyari igishushanyo cy'ibizogira iki cy'ibizoza, kandi ibizoza ari nde? Ari Kristo. Niyo mpamvu abigishwa, niyo mpamvu intumwa zimaze kwibuka ibyo Yesu yagiye ababwira, zimaze guhishirirwa n'Umwuka Wera, nicyo gituma bacaga ati uyu munsi wa mbere w'indwi ko ari wo munsi umwami wacu yazukiyeho. Kandi ugiye kureba mu byakozwe n'intumwa, ni nawo munsi Umwuka Wera yagize iki? Umwuka Wera yamanutse. Bacaga ati ubu ni wo munsi tuzora duhura dusenge tumanyagura imitsima, turi ko turashima Imana yo yarungitse umwana wayo, cyangwa Imana yambaye umubiri ikaza igasesa amaraso yayo, akadupfira, agasesa amaraso yiwe kugira ngo ducike abana b'Imana, kugira ngo duhabwe ubushobozi bwo gucika abana b'Imana, kugira ngo tuze twambare cyangwa dupfe rubi, ariko duhabwe ubugingo budashira. Niyo mpamvu rero ku munsi wa mbere w'indwi wabaye umunsi ukomeye cyane ku bigishwa, ni nayo mpamvu bacatangura kugira iki? Kuza barakura kuri uwo munsi wa mbere w'indwi. Yesu ahabwe icyubahiro. Ntibisobanura ngo basuzuguye umunsi w'isabato, oya. Mu yandi majambo, Imana nyiri isabato niyo rihejeje kubasobanurira ati rega isabato y'ukuri nako birivuga yari Kristo. So niyo mpamvu uyu munsi twebwe iyo duhuye ku munsi wa mbere w'indwi niho tuba dushikije isabato y'ukuri, kuko isabato y'ukuri ni Kristo. Isabato ya kera cyari igishushanyo cy'ibizoza. Yesu ahabwe icyubahiro. Reka turangirize muri Galatiya kugira ngo tujye tunyaruka mu kigo cyacu cy'uyu munsi. Abigalatiya igice cya 4, Abigalatiya igice cya 4, harakandi kajambo ngaho nkunda. Abigalatiya umurongo w'icumi haravuga ngo muziririza iminsi n'amezi n'ibihe n'imyaka mune Yakoba, yuko kumbure ibyo nabakoreye natamijwe n'ubusa. Urumva kora ko abwira Abigalatiya, hari none yavuga ati mwabipfu by'Abigalatiya mwatangiwe mu mwuka none muhereje mu mubiri. Niyo mpamvu amajambo ariko hagati mugenda mu byo guharura iminsi n'amatariki no kwiririza iminsi n'amatariki. Ati ndabona yuko ibyo nabakoreye, iyi nyigisho nabigishije, amarira narize ndabasubira mu ijambo ry'Imana, ndabahishurira ndabereka yuko ibyabaye mu isezerano rya kera cyari igishushanyo cy'ibizoza. Ibizoza ari byo Kristo Yesu. None umugabo ushaka gusubira mu isezerano rya kera, ndabona yuko hari ikibazo gikomeye cyane, kandi akabivuga uri kumva izina nabivuga, abivuga n'agahinda. Yesu ashimwe cyane. Uwavuze ibi mu Bigalatiya nawe yatubwiye by'amajambo mu Bikolosayi. Ntihakagire umuntu asubira kuducira urubanza ku byo gufungura, ku byo kunywa, ku byo kugira gutya, akanakurengira abantu bace bakitwaza ngo ngo mwumvise no kunywa birimo. Ariko ibyo kenshi Bibiliya kuravuga ibyo kurya n'ibyo kunywa ni kubera ko mu Bisirayeli hari imiziririzo myinshi. Nta ntabwo bihurira na bya bindi bya mitsingi na babyeri by'uyu munsi, oya. Aha rero bavuga ku bijyanye n'imiziririzo, hari gusanga ibintu baterekeye ibigirwamana. Urumva baterekeye ibigirwamana ugasanga ari amategeko menshi cyane. Ariko Pawulo Yesu amaze gupfa akazuka, baravuga ati fungura byose mushima izina rya nde? Izina rya Kristo. Kuko izina rya Kristo rifise ububasha bwo guhumanura ikintu icyo ari cyo cyose. Hati ntihakagire umuntu ajya mu isoko, wisite mu isoko utangure kubaza ngo ini harari cyangwa ini harara. Bimwe harari na harara ngo ibi byanduye cyangwa si byanduye. Noneho kiyumvira inyama zanduye n'izitanduye ugasanga ni ibintu nyine biba biri aho ngaho biri. Anyway, ntabwo nashatse kujyamo birebire, ariko gusa ni uko urupfu n'izuka rya Kristo byahinduye amateka, byahishuye byinshi, byafunguye amaso ubwoko bw'Imana kugira ngo dushobore kumenya iby'ukuri. Kuko ngo ibyo twagenderamo mu isezerano rya kera byari ibishushanyo cy'ibizogira iki?
cy'ibizoza. Yesu ahabwa icyubahiro. So rero karako cyari ico nari mvuze narishatse kubaganiza ku bijanye n'isabato. Sininjiye mu madetayi cyane naho byabaye birebire ko nta ikigo nk'icyo gishobora gufyonda gusa umunota umwe ngo birarangiye.